bijanye n'igitoro ntacyo kuri bw'abayobozi mugabo mumbwira ngo bizeze cyane politiki mubabwira ati muhagarare neza abene igihugu bose b'abarundi bahagarare neza kuko hari ibintu bishikira uburundi bitavuye ku Burundi. Igitoro mw'isi ni gike, igitoro mw'isi ni gike, nivyo umukuru w'igihugu yavuze turabizi turasa twazi ko ari igihugu kiraza mu minsi kizoshika. Hariho n'ikindi kigo kiraja kurangurwa twibaza ko mu kwezi ushobora kudakwira tutarabona yuko hari impinduka mugabo ntitugume tureza amaboko ngaho dutangure gutanga kw'ibirabure kuko n'ubundi n'icyakena byoshika n'ibihori ikaziba mbega tuzoguma twicaye bizogenda gute ko ataco turashobora kubona uno munsi n'abacimba kikaba kibagora no kugurisha kubera ibiringo isi irimo mugabo twebwe barundi tugomba kumengo bagafite turatana kw'imyikomo kanaka yananiwe kanaka yananiwe n'iki mbega turagifise ngaho kugira ngo tuvuge ngo catunaniye kugira ngo tukitangaze tubwirizwa kukirongera tuvyongeza amahera y'agaciro niho nari ngata abantu bahagarara neza dukura amaboko mu mpuzu tugwize umwiri twongera amafaranga y'agaciro hanyuma dushobore kuronka ibitoro bitworoheye kuko nitujana amarundi tujana amahera y'icyo gitoro kiburika rero abantu batanguye gutara kw'imyiko ahubwo tumere nk'aho bagira bati umuntu yavunitse amenye n'ugucundagira nuko biri wahora agira amakurse menshi y'imfabusa nayapunguze imiryango usanga ifise imiduga y'umurengero n'umwe wese wiwe ibemerewe baragira muri imwe igitoro cy'imodoka zitatu canke zine bahetse babishire muri imwe kibafasha kuko nta wuzi igihe bigiye gutorerwa umuti kuko nta n'uwuzi cyabiteye igihe kizoherera abantu rero babe bazi yuko isi turayibako mugabo iyo hageze ko izunguka gatoya kwishyira mugabo we nawe yiri kubisaba weze ukiyadapta